bakunzi ba CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nk'aka ngo dufatanye isengesho ry'uyu munsi. Rero icyo numva tukwiye gusengera, reka dusengere uyu munsi, dusengere ibikorwa byacu byose dukora uyu munsi kugira ngo Imana iturongore. Bantu b'Imana burya biraryoshe kugendera mu rutonde rw'Imana. Haleluya. Kugendera mu rutonde rw'Imana biraryoshe kuko uguma wumva uri muri presence y'Imana. Rero iyo wahaye umunsi Imana n'ukuri ibintu bigenda neza. Rero tube twiga kusenga, dusengera umunsi, dusengera ibikorwa, dusengera abantu duhura nabo, kuko arahura n'abantu umuntu akakubera umugisha, hari nahura n'umuntu akakubera igitsitaza ugasanga umunsi wawe ubaye mubi. Ariko dusengera abantu duhura nabo, dusengera ibikorwa dukora, ikintu cyose nukuri tucereka Imana. Reka rero dusengere muri iri jambo ryo muri Zaburi 143 turasoma ku murongo w'8. Mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, kuko ari wewe nizigira, umenyeshe inzira nkwiye gucamo, kuko ari wewe nerekeje ko umutima. Amen. Reka rero dufate umwanya dusenge, twinginge Imana kugira ngo n'ukuri Imana itwereke inzira ducamo, itwereke ibikorwa dukora, itwereke ikintu cyose. Mpemu w'Imana turongore. Ni byiza abantu b'Imana kwereka umunsi, kwereka ibikorwa, kwereka ikintu cyose Imana. Haleluya, haleluya. Hariho abantu bavuga bati Imana ibibizi, mugabo Imana irabivuga ngo yemwe abanyibutsa ntimurambigwe, muhore mumbwira. Haleluya. Ndibuka Yeremiya Imana yari yamutumye, hanyuma ahura n'ingorane baramufunga, aramererwa nabi. Yeremiya aguma arindiriye. Imana yari yamutumye kandi Yeremiya akavuga ati ibintu byose Imana irambona, Imana irabizi ibyo ndimwo, gushikaho Imana imwibwirira nyene ngo wewe Yeremiya we ngo mpamagara ndakwitaba. Suko Imana yari yobewe ko Yeremiya afunzwe, Imana yari ibizi, yari yabibonye, ariko iramubarira ngo mpamagara ndakwitaba, ngo nanjye ndakwereke ngo iby'amaso yawe atarigera abona, ngo n'iby'amatwi yawe atarigera yumva, ngo n'ibyo utariyumvira mu mutima wawe, ngo ibyo nabibikiye abanyizera. Urumva rero ko abantu bizeye Imana abayihamagara irabiyereka. Haleluya. Kandi ikwiyeretse n'ukuri akwereka ibyo udashobora no gutahura nawe, ugatangazwa n'Imana ibyo Imana igukoreye. Reka rero dufata akanya dusengane nanje. Mwana data rugira byose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, ndaciye bugufi imbere yawe muri iki gitondo cyiza, kuri uyu munsi mushasha uturemeye kugira ngo tunezerererwemo. Mwami Imana, nzanye amashimwe yuzuye umutima wanje kuko uri Imana yatugiriye neza. Erega Mwami Imana kutuvyura amahoro n'ubuntu bugeretse ku bundi. Uyu munsi si bose bawuhawe, si bose bawubonye, ariko twebwe ko twatewe iteka n'ijoro tukawubona. Reka tugushime kandi tugushimageze twifatanije n'ibyaremwe byose bidahengeshanya kugushima no kugushira hejuru no gutazira izina ryawe. Oh haleluya. Mwami wanje, ndifatanya n'inyoni ziriko ziraririmba zivuga ubukuru bwawe, zivuga urukundo zikunda, zivuga ukuntu zitwararika, kuko zozo ntizirima ntizigira n'ibigega, ariko zifungurira buri munsi kandi zigahora n'indirimbo mu mitima yazo. Natwe nk'abana Mwami Imana waremye mu ishusho ryawe, ukaturema dukunze kandi dufitiye imigabo n'imigambi myiza, tubereye kugushima uko bukeye nuko bwije, tubereye kukurinahaza, tubereye kukuririmbira, tubereye kugutazira, tubereye kuvuga urukundo rwawe, kuvuga ineza yawe, kuvuga ubukuru bwawe. Rero Mana y'amahoro, ndakwinginze kubw'urukundo dukunda n'imbabazi nyinshi dufitiye, utugirire neza uyu munsi Mwami, uturongorere mu nzira yo kugororoka, uturindike ibi cyose n'igisa naco, utwereke Mwami Imana ibyiza gusa, kuko ndabizi neza ko nk'uko ijambo ryawe ribivuga ko ibigambo ufitiye abana bawe, abantu ukunda si y'ibyago haba namba, ariko ni y'amahoro. Rero ndasenze ngo uturongorere mu nzira yo kugororoka Mwami wanje, ibikorwa byose dukora uyu munsi, ibikorwa bihesha icubahiro izina ryawe, uturinde kuvanga, uturinde ikibi n'igisa naco, uturinde imigabo n'imigambi ya Satani. Erega Satani ntawe ni mugamba afise atari ukubaza imitima y'abana b'Imana, ariko shimagizwa Mwami wanje Yesu Kristo ko weho migambo dufitiye ari myiza gusa, kanatsinda nta kindi cyagukuye mu ijuru. Wakuwe mu ijuru no kurokora ubugingo bwacu ngo ntibugwe mu mahonero, wakuwe no kuturinda no kutugirira neza no kutumenyesha urukundo rw'Imana. None Mana
y'amahoro turasenze ngo utwereke inzira nziza ducamo uyu munsi, utwereke ibikorwa byiza mwami Imana dukora, ntiduhushe umugisha badutegura uyu munsi, kuko ndabizi neza ku munsi wose waremye uhuye n'umugisha wateguye kubw'umuntu wari we wese. Rero nsengera nawe ariko barasengana nanje ngo ntihagire umuntu n'umwe ahusha ku mugambi wamuteguriye uyu munsi Imana, ku byiza waduteguriye uyu munsi ntihagire na kimwe duhusha. Oh haleluya, uduha ubwenge, uduha ubwitonzi bwo kugendera mu rukundo n'umugambi wawe mwiza wadushize imbere mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwami Imana ndasenze ngo turinde guhura n'abagenzi babi, turinde guhura n'abantu mwami Imana badutsitaza, badukura mu rukundo rw'Imana, badukura mwami Imana mu muhemu. Ndasenze ngo duhuze n'abantu beza batubera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi neza mwami Imana umugambi wawe, urukundo rwawe ni rwinshi ufitiye abana bawe mwami Imana. Oh haleluya, mbega wa Mana we nindatogushima, nindatogushimagiza, nindatokuninahaza, utagushima n'utakuze n'utatahura icuri nico watugize. Erega uri Imana yacu, uri umuvyeyi wacu, uri umurinzi wacu, uri umutabazi wacu, utubereye maso nyaguhora ku ngoma. Wewe ntusinzira ntuhunyiza ku bwacu, uri maso uko bukeye nuko bwije. None Mana y'amahoro, reka imitima y'abana bawe ikomeze kugushima, ikomeze kukuninaza, ikomeze kukuririmbira, ikomeze kugutazira, kandi ikomeze kwizera ikiganza cyawe cyiza, ikomeze kwizera ibikorwa byiza ukorera abana bawe uko bukeye nuko bwije. Erega wa Mana we nta nari mutetereza kandi nta nari mutererana, uhora hafi y'abakwambaza n'abagutabaza, kandi wowe ubwawe uranatubwira ngo barushe n'abaremerewe nibaze kuri wewe ubagirire neza. None iki gitondo mwami Imana turasenze ngo wemere utwakire twese uko turi mwami Imana, wakira abahungu n'abakobwa bawe, ubahezagire kandi ubashigikire mu bikorwa byabo, batabigira ndetse ubibahe kuko ushoboye byose nta kikunanira. Abo bitariko biragenda neza ndasenze bose ngo batunganirize neza, kuko uri Imana itunganiriza abana bayo neza. Uri umuvyeyi mwiza, uri umuvyeyi mwiza, uri umukunzi mwiza. Wewe ntuhemuka, wewe ntuhinduka n'ihindurwa n'ibihe, wewe uko wari urejo ni kuri n'uyu munsi kandi ni kuzohora. Iryo ni isezerano wadusezeranije kuri no mwisi, kuko wewe warivugiye neza ngo naho ngiye sinshobora kubasiga mwenyene, uraduhumuriza ngo ntimutinye ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. None mukunzi mwiza ndagushimira ko n'ubu uri kumwe natwe, ndagushima, ndakuninaza, ndagukunda Yesu mwana w'Imana nzima. Uri umukunzi mwiza, uri inshuti nziza, we ntuhemuka, ntuhemukira abagukunda n'abakurondera. Yesu mwami, mbega utogushima ninde utogushimira yo turuka hehe? Utugirire ubuntu rero tugushime mukunzi mwiza, utugirire ubuntu tuguhimbaze, tugutazire, nawe wemere wakira amashimwe yacu, kuko nico kimaze kikubereye mwami Imana. Abana bakwiye gushikana imbere yawe no kugushimira no kukuririmbira no kugutazira no kuvuga ubukuru bwawe no kuvuga urukundo rwawe no kuvuga ineza yawe. Rero mwami Imana, imitima yacu iragushima, imitima yacu iragukunda, imitima yacu irakunezererewe, imitima yacu igushize imbere mu byo dukora byose. Uyu munsi tugushize imbere, utubere umurongozi, utubere umurinzi, utubere byose mwami wanje Mana yanje, kandi ushigikira ibikorwa byose dukora mwami wanje mukunzi wanje. Reka utashigikiye mu bikorwa dukora nta na kimwe byomara, kandi utaditeramiye mwami Mana nta wundi yo duteramira ngo bikunde. Udateguye imitego imbere yacu, mbega wundi yo bishobora ninde? Rero nizera gukora kwawe, nizera gutabara kwawe, nizera ubwizigirwa bwawe. Uri wo kwizegwa. Umuririmbyi niwe yabivuze neza ngo buri munsi, buri saha, buri munota, buri segonde uri wo kwizegwa, uri wo kwizigirwa. Wewe ntuhinduka, wewe ntuhinduka, ntuhindurwa n'ibihe mwami wanje Mana yanje, kuko wewe uteba kura kari kugwitura kugirira neza abana bawe uko bukeye nuko bwije. Rero ndasenze mwami Imana ngugiriye neza abana bawe. Oh haleluya, intambuko zabo zirongora, imigambi yawe yose uyishigikire mwami wanje Mana yanje. Mbega mvuga iki ndekiki, nukuri akanwa kanje karazi muze n'amajambo akwiye kugushima, kuko ndabizi neza mukunzi mwiza kutwitwararitse, kandi ntitwitwararika kubera ibikorwa twakoze, ariko no kubera urukundo dukunda, no kubera imbabazi nyinshi dufitiye. Nene mukunzi mwiza ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko wumvise ugusenga kwanje uyu munsi, kandi kwemeye kugirira neza bariko barakwambaza bose, bakabona mwami Imana ibyiza bikomoka mu kiganza cyawe. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.